dusome muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, duhere ku murongo wa mbere. Havuga ngo Yesu atuzwa mu ijuru. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo cya gitabo cya mbere nanditse ga Teofilo we, kivuga ibyo Yesu yatangiye gukora no kwigisha byose, gushitsa ku munsi yadugijwe mu ijuru, ahejeje kugerera intumwa muri mpemu yera zimwe yatoranije. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Maze akoranye nabo arabihanikiriza ngo ntibave i Yerusalemu, atariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvayo. Kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpemu yera. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwana, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si ibyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene. Imana nishimwe. N'aya majambo mugabo ijambo tuza kuvugana ko rivuga ngo si ibyanyu kumenya ibihe cyangwa iminsi data yashinze, ahubwo nimwitegurire kugaruka kwiwe. Imana nishimwe. N'ayo majambo si ibyacu, twese si ibyacu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze, ubasha bwe wenyine, ariko tukwiye kwitegurira kugaruka kwiwe. Imana nishimwe. Iki gihe uyu Luka yaranditse byinshi. Uyu Luka niwe dusanga yanditse n'igihe Yesu yatoranya intumwa ziwe. Usomye mu gice cya 6, usomye hariya mu gice cya 6, tunaho tutarinda kujayo uzobibona ingene yatoranyije intumwa. Yari yaraye arasenga ijoro ryose, ngo yaraye mu ijoro ariko arasenga, hanyuma bukeye mu gatondo aca atoranya intumwa, kuko mu kuzitoranya yabanje kurara mu ijoro ariko arasenga asiguza Imana, aca aratoranya intumwa ziwe zose. Muzobisanga hariya muri Luka mu gice cya 6. Rero uyu Luka yandikira uyu bavuga Teofilo ntubona se wabo, kandi Luka kubera yari umunyabwenge yanditse mu mvugo ifobetse ya filozofi bita apocalyptique, cyangwa byari nk'ibintu bihishijwe, mugabo akabivuga mu bwenge, aca yiyandikira gusa, acandikira Teofilo. Luka yaranditse ubutumwa bwiza bwa Luka, yandika n'iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hajya Luka yaragendanye na Paulo, akagendana nabo na n'ibyo iki gitabo. Hari igihe bavuga ati byakozwe na mpemu yera. Hanyuma rero Teofilo, harimo ijambo ryitwa Theos na Philos, bavuga yuko ari abakunzi b'Imana, nibo yandikira natwe turimo muri kino gihe. Hanyuma rero aravuga ati cya gitabo cya mbere nandi, ati Yesu amaze kubabazwa inyuma ya za nkoni, inyuma ya ya mahwa, inyuma ya kwa kubambwa ya misumari, nyuma ya kwa kwirirwa ku igorogota bamwandikiye ku zuba, ibyo byose bimaze kurangira, amaze gupfa, yaciye abiyereka ari muzima, arazuka, ngo acababonekera ku minsi 40 agenda arabiyereka. Ni nko kugeza nk'uno munsi twibuka, kuko harasigaye iyindi minsi 10 bazoca baja gusenga. Baciye baja gusenga, hakazokwira ku munsi uzokurikira iminsi 10 niyahera, azoba ari nko kwa Mungu. Ico gihe hazoca umunsi wa Pentecote. Ivyo nitwo bizamo umunsi wa Pentecote. Reka tuvuge kuri ibi nyene, kuko ibintu byinjiranamo. Hari igihe cya Pasika, haraba kuzuka kwiwe, azutse aca biyereka ku minsi 40, ngo akora ibimenyetso n'ibitangaza byinshi. Ariko mu cyo yababwira Yesu, intumbero ya Yesu nta by'isi yababwira. Ntiyavuze isi, nta mafaranga yavuze, nta miduga yavuze, nta mazu yavuze, nta bagore yavuze, nta madiplome yavuze, ngo yababwire iby'ubwami bw'Imana. Sifa kwa Mungu. Aranabacutse arabwira ati cira birarura, ntimwishinga iby'isi byo n'inyongera,
mushobora kubironka cyane mukabibura, ariko igikomeye nuko tuzoja mu ijuru. Sifa kwa Mungu. Ababwira iby'ubwami bw'Imana nibyo bikenewe muri ino minsi. Abantu muri ino minsi ntibariko barumva iby'ubwami bw'Imana, nabo naho yabibabwira ntibyinjira kuko bari muri politike. Arababwira ngo baboneke iminsi 40 ngo bakora ibimenyetso byinshi biyugaranye, hari intambara zikomeye, bafise umujinya n'ubwoba, batinya Abayuda, biyugaranye. Abaroma bari bamaze kumubamba Yesu ku itegeko ry'Abayuda, nabo bariko barahigwa. Byari ibintu ngo biyugaranye bafise ubwoba, bamaze kugara ngo bakaca basanga mu nzu aho biyugaranye ngo inzugi zugaye, bakabona ntiyarinda kudodora, bakabona ari hagati yabo, akaca babwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Ati turarebye baratumara, atoya amahoro abe muri mwebwe, ntacyo bababwira je ndababona. Hari igihe ba Petero baravuga ati twe turabivuyemo, turisubiriye kuroba ibi bintu byo kwa Yesu, twe turagiye. Asubira kubasanga ku kiyaga kandi arabiyereka, arababwira toya reka turacari muri mission, gahunda irabandanya. Sifa kwa Mungu. Vuga ati gahunda irabandanya ya Yesu, kuko ntituraja mu ijuru ariko turacabandanya. Hanyuma rero wababwira ngo bihereranye, arababwira ati genda mwebwe ntimumve Yerusalemu, muze kubanza murindire ubushobozi, kuko intumbero ya Yesu cyari cyamuzanye kwari ukuvuga ubutumwa kugira ngo agombore abantu, abakure mu bubasha bwa Shetani. Mana nitugire neza. Hajya Yesu isi kiremwa ubwa mbere na mbere no gusubira, kuko umunsi umwe ntubwire ngo hajya umunsi w'Imana, haramo hajya kuva ku imbere na mbere ngo Imana yaremye isi n'ijuru. Ubugira kabiri hajya hasubiriye kuza kuremwa abamarayika, ni igihe ca bita Luciferiye. Hajya Shetani bayitwa Luciferi, ryari izina ryiza. Hanyuma rero Imana iza kumurema, icyo gihe yaremye, niho ngo abashakashatsi bavuze ngo haremwe n'ibintu biboneka byigeze ngo kimwe cyarakorotse muri Amerika, ariko ababirondera mu bitabo murazi ibintu byitwa ibidinezoro. Dinezoro benshi ntimuzizi, mugabo bamwe barabiza, bamaze kubibona. Nejo bundi ngo cyarigeze baravuze ngo nibyo bavuze ngo cyarakorokeye muri Amerika. Byari ibintu biba iyo hejuru binini cyane, birebire cyane. Icyo gihe rero bakarema, Imana ikirarema, burya hacamo igihe, kuko umunsi wo mu ijuru turaza kubereka umunsi umwe ku Mana ungana n'imyaka 1000. Petero yarabyanditse mu gice cya 2 mu gice cya 3, turaza kuhabona nitwashikayo, turaza kubira. Ariko ivyo tubireke, ni ibintu birebire twoca tujamo. Mugabo Yesu rero gahunda yiwe, kuko gihe Shetani yakorogwa, bamukoroye ngo baravuga ngo, kuko Yohana yagiye mu iyerekwa rya kera ari mu kizinga Patimo. Yohana ariko arerekwa ngira ngari mu 12 kuri biraba mu byeshuro Yohana agiye kwerekwa kera ingene Shetani yakorotse n'intambara yabaye mu ijuru. Hanyuma rero ngo Imana igihe Shetani yarapanze umugambi wo kurwanya Imana, yashaka intebe y'Imana ngo ibihe byose akama afise ubwibone, ngo kuko yararirimba, abamarayika bose baririmbye n'abakerubi n'iki, Shetani ngo yari nka transifo bicamwo. Hanyuma rero ngo bakaca bamwita Luciferi, ngo ryasobanurwa ngo inyenyeri yo mu gaturuturu, morning star. Ngo bakaririmba ngo mu ijuru hakaba umunezero mwinshi ku ndirimbo, bakaca baje imbere y'Imana bakavuga ngo urera. Luciferi nawe ati none twebwe ko je ndirimba nkabagirira neza, mukaca mu icubahiro muzehe, none kubera ati none nanje ati je nanje njya ndayishaka. Wakirishije propaganda. Icya gatatu cy'abamarayika bo mu ijuru baramwemera, baravuga ati icya gatatu biravye NTL yo mu ijuru baca baremera ngo bemeranya nabo, bavuga yuko bakubita kudeta Imana nawe babana metre yicaye mu rusengero, n'urusengero rwose ikiguzura yonyine. Mutosoma Yesaya n'ibyanditse muri Bibiliya, siko ndababwira amahereza ngo Yesaya baragoje ngo ikanzu yayo yicaye mu rusengero, ikanzu ngo yigisaga mukacikwira urusengero, ngo bakaca ngo abona ngo bariko bayihimbaje, ngo amatango ngo bikanyiganyiga byose, bakavuga ati wera ushobora byose, n'umwami nyene ngabo. Shetani rero ntiyashoboye kumenya. Hajye Shetani n'ikiremwa, ariko Imana yoyo yamyeho ngo mpemu yera, ngo niwe yarapfutse idamba, yaragendagenda afutse idamba cyane ikiyaga. Mpemu yera niwe yabikontrol. Hajye rero Yesu ni Imana
na data bose bari kumwe ari batatu no gutatu, kuko Yesu kera ntiyitwa Yesu, yitwa Jambo w'Imana. Ni mugabo aje ngaha ku isi baca bamwita umucunguzi. Yeshua aho niko yitwa, nico niwe Yesu, niko ari umucunguzi yaraje gucungura abantu. Hanyuma rero mugabo kera yitwa Jambo w'Imana, mugabo aje kwisa cyitwa umucunguzi. Sifa kwa Mungu. Ibyo byarenze guti igihe rero Shetani bamukorora, Imana ibwiye Mikaeli ati, Mikaeli, kufumba na kufumbua sitaki ni wawajile wajinga hapa mbinguni, tena mushabozi ukorore hasi, ngo hacari intambara ikomeye mu ijuru. Ni Yohana ariko aravyerekwa, niho tubisanga Yohana avyerekwa mu byeshuro Yohana, ngo baragwana, hanyuma Mikaeli bafata caki yo karico Shetani, abandi bamarayika yakoroye, ngo aragitera naco nyene arakinyiganyiza, aragikororera hasi ati toka, ntimuzane ibintu by'amanyanga ngaha mu ijuru nini ntambara. Ngo baca haba agacerere k'iminota gice cy'isaha ntituzi 30 minutes mu ijuru ngene ngaha. Ngo baca baravuga ati isi irabonye ibara, kuko wa mugwanizi ayikorokeye afise uburake bwinshi. Hanyuma rero Yesu nto yapanze kuza kugombora abantu kugira ngo abacungure. Tugenda rero mu ijambo, turi ku ijambo rivuga ngo si byanyu kumenya iminsi n'ibihe, ni data wenyene abizi. Namwe niyumvira igituma Yesu rero ababwiye ngo baje kurindira Yerusalemu, ababwira yuko boje gusenga bazobatizwa na mpemu yera. Baca baramubaza ngo none ngo kamgenzi ngo mwami ukigi nico gihe ngo bugarukana ingemo y'Abisirayeli. Ati Yesu ati mwe muri politiki, je niko ndababwira yuko mwebwe muzohabwa mpemu yera ubushobozi muri ndiri sezerano. Mugabo namwe muriko mwiyumvira ibintu byinshi, kuko abaroma bari babarembeje. Hajya Yesu yapfutse ku ngoma y'Abaroma, akujya mu ngoma y'Abaroma, ni empire yabandanya, nabugingo n'uburi ikibandanya. Daniel abyerekwa avuga yuko ngo byari ibyuma n'ibibumba, n'ibintu bidashobora kugendana, kuko yari ingoma izo birimo ni ingoma yo y'iki gihe cy'iherezo, irimo ibyaha byinshi. Ibyuma bisobanura ubugororotsi, ibibumba nabyo bisobanura ibyaha, biguma bihoma ko mugabo ntibifatana. Umugororotsi ni icyuma, sifa kwa Mungu. Ariko umunyabyaha n'ibibumba. Muri ingoma rero y'Abaroma niyo ngoma Daniel yerekwa izo birimo ibyaha byinshi by'amarezo sosio, harimo ibi bintu by'tumatumanako, harimo ibyo bita ama AI cyangwa IA, artificial intelligence cyangwa intelligence artificielle, ibyo bita IA. Nibyo bintu uzosanga barakora umuntu, barashobora kuguhindura, barashobora kukwambika ifoto, barakumurembentaniriza, barakufata ifoto yawe bakayitunga n'ibindi. Ibyo ni ubwenge. Hari ubusambanyi bwinshi, hari amajambo menshi apfuye bashirako. Nanone twaramba Imana yaranyigishije, inyigisha ku bantu ku ntambara turiko turarwana muri kino gihe, nico gituma harimo ibibazo byinshi. Baca baramubaza ati ni wewe ukirugarukana ngo y'Abisirayeli. Yesu ababwira ati si byanyu kumenya ibihe n'iminsi. Ibihe n'iminsi nawe ushaka usenge biragushika. Ibihe n'iminsi ati si byanyu kubimenya. Nibwo na munsi wewe wavyara, hari uwundi nawe inda yakorotse. Ibyo si ibihe n'iminsi. Wowe nibwo na munsi warayuriye, hari uwundi nawe yaraye yubitse umutima atarose n'icatamira. Ibyo ni ibihe n'iminsi. Wowe nibwo na munsi wavuye mu gasho, hari uwundi nawe yakinjiye. Ibyo ni ibihe n'iminsi. Uno munsi wowe nimba usohotse uvuye ibitabo, hari uwundi nawe asimwa yagutanze winjiye umbere wanamusanzeyo apfirayo nawe ariho. Ibyo ni ibihe n'iminsi. Nimba uno munsi wadadaje ukunguka, hari abandi bahombye. Ibyo ni ibihe n'iminsi. Nimba wabagize Maria uno munsi, hariho uwundi nawe yahukanye. Ibyo ni ibihe n'iminsi. Ibihe n'iminsi. Si byanyu kumenya ibihe n'iminsi. Mbere yacavuga bati cyeteganya Petero nyene avuze ati uko tuzosa twebwe ntikurahishurwa. None byaje turabizi. Ahubwo igikenewe nuko twitegurira kugaruka kwande kwa Yesu. Ibi byose mubona bizokugwaho. Ariko Yesu icyo yavuze ubwami bw'Imana. Nico gituma abantu benshi ubu bamaze kubipiratira ibintu by'Imana, mbere bariko barabivanga. Shetani yaramanutse akoroka nk'umuravyo, akorokera mu ishengero afise iburake bwinshi, akorokera mu isi. Abantu benshi baba mu ishengero batiyumvira nuko Yesu azogaruka. Mbere ndafise ubwoba. Ejo nandiko ndasenga, ariko ndiyumvira ati none ubutuko ibi byose turimo bizoshonga, ndaza kubibereka ingene Imana yabibishoboye. Mugabo Yesu twigaye hari imbere
muri iki nyene gitabo twasomye ngo Yesu amaze kubabwira ibyo arababwira ati mwebwe je intumbero yanje kwa ko muvuga ubutumwa muhereye Yerusalemu mugabo ntimuzoje kubivuga ubutumwa mudafise mpemu yera muzoterana amabuye atabwe yera mufise mugiye muri korale kuririmba mutagira mpemu yera muzombererwa nabi muzohangana arababwira ati muze murindire mubanze muhabwe ubushobozi hajya gukorera Imana utagira mpemu yera ni nk'imodoka igenda yaragonze moteri n'ikibarara ko mpemu yera guha kwihangana ndavuga ati muzohabwe ubushobozi ko mpemu yera niyabaza kuko bazobatera n'amabuye mugabo muzokwihangana nico gituma ba Stefano bariko baravuga ubutumwa ngo hagaze guhaga amaso mw'ijuru baravuga ngo yababwiye ubutumwa Stefano ari muri mpemu yera sifa kwa Mungu ngo vuga kuva mu itanguriro aragendagera mu aho bari bageze mu byakozwe n'intumwa ariko arabwira ubutumwa ngo bacavuga ati uyu muhungu reka tubanze tumukubita amabuye n'akindi tumwicisha ngo bakitangura kumutera amabuye ngo acaja muri mpemu ngo abona Yesu ngo ahagurutse aje kumwakira ngo acaravuga ati ndamubona ati yo araje kunyakira ati data genda ubababariye ntibazi ico bariko barakora naho bariko babambera amabuye tijengera ntahe sifa kwa Mungu nico gituma tugomba kwitegurira kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ibihe n'imisi biraguheza abantu cyane bayoberwa ibihe n'imisi n'abadamu kuko n'abakobwa uramubaza iyo afise imyaka 40 akubwira ko afise 30 ufise imyaka ngo je nonje 30 karaka ati nono ngo je nanje nonje imyaka ngo ni mwiza 40 natwe twaje ngaha muri 96 tumubona turi ko muri korale yanjye ibyo ni ibihe n'imisi bashaka kuguma bigira ababebe ntibemera yuko bakuze ariko ibihe n'imisi mugabo ariyumva yuko akuze nanje ndiyumva ko riko gasaza kuko utosanga no mu kwifotoza baca bagira gutya bose naho abafise imyaka 60 na 80 acaja mu mubandi n'abandi bati baca bateka bahagara bameze gutya barahengama Imana itugirire neza ntibemera ko bashaka hari umuntu asaza mu ijoro ntakurya umwana akura mu ijoro uwo umwana aba yaraye yavura akazinduka mu gatondo ageze muri saro kabaragize arahagurutse agatangura tukabona ntubona ingene ariko arakora umuntu nawe aragenda yarameze gutya ugasanga yagize gutya ugasanga avyuka haragiye n'ikaka bijya n'ibihe n'imisi ibihe n'imisi biratubaza ibihe n'imisi reka ibyo n'ibya data wenyine kubimenya kuko ndakurahiye twoba turiko turapfuza ibi byose bizorangira ibihe n'imisi nashimye Imana ko yashizeho ibihe n'imisi birasezera umuntu naho yobwira ubwenge akamenya iby'isi yose ibihe biramusezera agateba akava mu ihiganwa akavuga ngo nimubandanye jewe reka hatuzovamo nitwankarira ubusa namwe nibwira ati none nka turiko turapfa kimuri k'ibihe n'imisi byongere biriko biraturangira tuzogenda naho no musi umuntu yokwiruka ameze gutya baza gushaka utugikoreje tuge 3 ku munsi ibihe n'imisi biragusezera akavuga ati imisi tuzikoreje irarangira neza ngaho bacabo amaraso ya Yesu ibihe n'imisi tugendere ko harimo rero baduze ngo ace badugana bariyera yone ngo ahejeje kubabwira ayo majambo ngo aca bakugwamwo babona baduze nabo baca bavuga ngaho bararama baraba barindira ngo araza kugaruka ngo muzengukiye ugenda none ngo rore ko kudusize none ngo gute ko natwe ko tutajana baraguma ngaho barahanga amaso baguma ngaho mpaka abamarayika baraza barababwira baca batubwira abagabo babiri ati genda mubabwira ati nimutahe ati taha reka kuzana ibintu by'ingorane reka kuguma taha yamaze kugenda Yesu azogaruka gusa mugabo ntazi no munsi ati ntagaruka no munsi nkamuza kubona nimuve kuri umusozi mu Yerusalemu yababwiye haleluya Imana ishimwe cyane bakuma bahagaze bararamu mpaka mujye baravuga ati aba bana ahubwo baza kuva ngaha bamugaye ibikano bahava bagwara ibikego ngo yagiye ngo yagitugenda ati tugende ngo yago sibaga ngo nagaruke ngo Yesu garuka ntagaruka no munsi kirapanze ico kwa Yesu ati genda rero shitata
uko mumubonye agiye niko azogaruka. Reka kuguma muhanze amaso ku gicu ngo ndafise muyomba azokuburira nta kimwe azoguha. Ngo hariho umubosi uzoze guhanga amaso ababosi bo mwishengero umwisenge nta na kimwe azoguha. Bijya n'ibicu kurahanga amaso ku bicu wese ibintu kurako amaso ku ibyo bicu nuhanga n'amaso no ku muntu n'umwe umuntu nta na kimwe yoguha. Ariko icyo Yesu yakuvuze ko nico gikomeye sifa pambo kuko Imana yakuvuze ko kiruta uko abantu bakubona naho bakwandi Imana ikwemera nta ngwara ziba zirimo sifa kwa Mungu. Babareka guhanga amaso ku bicu nuje wisanga umuntu n'umwe ngo kubera ngo ari wewe ngo yirinde ni nakanini ni wakwiye kugaruka cyane twitegura ngo jewe nguranze ngo ni wamenye ati none wewe urinde ni wowe ukwiye kugaruka cyane twitegura. Umugabo wigeze kwigira ku nyamahanga yigarishije ngo muranzike nani ngo nguranzike nawe uwo muntu nawe ariyorosha cyane mu kibazo ngo kugira mwereke yuko nawe nyina ari umuntu ashobora gupfa uno munsi cyane ngo none ngo yo bari wowe ukwiye kuza ngo cyane twitegura ubundi ngo wicukuze nibiki ngo tena ariko ngo ariko abaza ngo kubera ngo ariko aravuga ngo tutakumenye ngo twagomba kubaza yuko ari wowe ukwiye kuza ngo cyane twitegura ubundi. Umuntu mu mwanya mutoyi naho yabakomeye ashobora kugenda mu mwanya muto. Ntidupfa ubusa, ibi byose bizosigara ngaha, twese turashobora kugenda. Yesu agitevye n'aba bana bakaza bakazosigara no ngaha bakaharongora. Ibi byose turiko dupfa ubusa. Nico gituma kirazira kubika inzigo mu mutima. Je ntanzigo nzopfa mbise mu mutima mugabo ngishavuye ndare yagisa kuko Imana iranyenderera kugira ishavu. Bibiliya iravuga ati nimwaraka n'Imana iraraka ikanywesha abantu yararatse inywesha isi yose amazi. Haba umuntu agashakura ntakomeye ntari tuyoja nawe urashobora gutera Imana nayo irakabura akaza uraruta Imana none turashavuga mugabo biheze uvuze ati imbabazi cyane birarangiye mbabarira burya biba biheze nta bindi dusubira guhurira kuko nta kindi nyuma y'imbabazi kuko sayega samahera tubika muri bimikashi ngweto nguzorotira ugumye ubitsisha kugumubabara wa undi kumubona ukakumuvengwa ahubwo wowe uzohabwa twara imperitasi tuvuga ati muramu gucafu mu mutima byaheze fye turabandanya urugendo sifa kwa Mungu. Amen. Twigire kurangiza. Rero dusome cya cete kigira kabiri Petero yanditse ngo mwarimu Jonas usome mu gice cya gatatu. Soma guhera ku murongo w'umunani. Cete cya kabiri Petero yanditse gatatu umurongo w'umunani avuga ngo ariko abo nkunda nyeho ntimwiyobagize iki kintu kimwe yuko ku Mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe uko bamwe biyumvira ko aritevya, ariko yihanganiye mwebwe, ntagomba ko hogira abohona, ariko agomba ko bose bihana. Ariko umunsi w'Umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakaba no kwasana guhambaye, ivyitanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Amen. Nuko mwavyumvise hajye rero ibi turimo Umwami Imana ntatebeje isezerano. Umugabo kubona tukirambiye ngaha mwisi umuntu azinduka yihana hari amaraso ya Yesu, niko Imana yabigize. Nishaka ko burya abantu ngo wewe Imana irabamazaza ngira bakuranduye ngo uzobamenye oya sika Imana imeze. Nishaka ko hagera abahoro burya tuba twaragiye mu ijuru. Umugabo ngo yihanganiye twebwe kugira ngo wewe nishaka abahona
ishaka yuko bose bokizwa bakihana. Nicyo Imana igomba kuri uno munsi. Imana nishimwe. Rero ibi byose bizokugwaho. Mugabo Shetani agikoroka ndabwiye ka kundi nigishijwe n'Imana hariya muri mu Banyefeso 6:12 uhereye. Icyo gihe Shetani yamanukanye ni cya gatatu, ni benshi cya gatatu cy'abamarika mu ijuru bari benshi cyane. Mugabo bamaze kumanuka bakorokana bahengamye bose bashatse kurwanya Imana, bashatse kurwanya Imana asanga ni benshi, aca bagabura n'imice ine, afatamwo bamwe aba officier supérieur mubo bari kumwe, aca bagira abakuru. Reka tuhasome muhabone mpamvu ndababwira benshi badakunda gusoma. Abanyefeso 6 tuce dusenga. Abanyefeso igice cya 6 dusomye ku murongo wa 12 havuga ngo kuko abo tunigana atari abiki ariko tunigana ubwa mbere n'abagize ki n'abakuru. Nahabonye hakace haba n'abafisiki, abo n'abagira kabiri, hakaba n'abagira nte abaganzi isi y'umwiza, abo bagira gatatu n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Aca aravuga rero ngo kubw'ibyo rero mwabiri ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Imana nishimwe. Paulo ahishuriwe iryo banga mu gihe Paulo kuko niwe muntu yaduzereye ku bintu byinshi, arayibona iyo migwi yose, abanza kubona ingene Shetani yabagabanije. Aca aravuga ati mwebwe murabafise ububasha, mwe nimuje hajya. Abo nibo bagira amapra, bakagira amapra y'isi, bategeka babandi bamwe abo nibo bakuru, nibo bagira amapra, nibo bategura ingene bavurunga isi, nibo bategura ingene bavurunga ishengero, bakaca babihereza abafise ububasha. Ni transfer bigenda biraza, administration satanique niko ikora. Hanyuma rero ahaye abafise ububasha namwe ndaba haje umuntu afise ububasha arashobora kuba mutoyi, mugabo akaba afise ububasha kuba bagiye guhawe upfuye hejuru. Igihe kimwe twari ko tubajya kubaho bagira barengane, hanyuma turi kumwe n'umuntu mugabo maze ati none nawe we kuri mu office ahantu worengana tubabwire yuko uri naka turengana ngo ndengane ngo subira hariya ngoya ngo kirazira ngo negative batangira guca ngo negative ati nsinorengana kuko aba bafina hari gatoyi bafise ububasha bakuva hawe upfuye hejuru, bafise ububasha yahawe ububasha. Ububasha ni jambo, ni nkuko bavuga turiya mwaka naze uno munsi abaye mwarimu, biba byarangiye da naho umutora hariya kiza muri korana ameze nk'indwizi beta arabaye umurongozi, burya biba byarangiye. Kono ni jambo abafise ububasha, babaha ububasha ngo atasitora abandi ngo abaha kuganza, atavuga atabanabo n'abaganzi isi y'umwiza, baganze Amerika, baganze ibi byose. Babakuru rero barategura plan, bakaca babicisha mu bafise ububasha, bikaca bigenda bakabitransfera mu baganzi isi y'umwiza. Abo rero niba basuka ibintu, nibyo uzobona ibyaha bikomeye, amarezo sociaux, ku ma Facebook, ama YouTube, abantu bavuga ibintu bipfuye, umenga ntibiyumvira, hari ibintu urakumva ukakibona ati isi iraheze, iragowe, irarambutse. Mugabo haracari mu mugeni wa Kristo, sifa kwa Mungu. Imana ntirarimbura isi kuko turacari ngaha dusenga. Hanyuma rero hakaca haba n'impemu z'ahantu ho mw'ijuru. Izo rero izo mpemu nizo zirotesha abantu, uzubona zirahishura, zigira nk'umumarayika w'umuco. Nico gituma uzozubona umwe ngumva mwabaraye dosini mwabarozi mwabanaba ngumviriza babigenza ukunuku bakakuvurunga no mu masengesho n'ahandi hose. Nivyo baba baraye barose. Izo mpemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru ziratera n'abantu baryamye, bakarota ibintu batovuga mu matiro, bakarota ibintu bibi, zijya n'impemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Ubwo udayimoni bw'amabura yerera butera abantu no mu byiyumviro, abantu bakipfuza bakagenda n'ibyifuzo bikashaka kubica, abantu baba bamerewe nabi, zirankarisha abantu, zikaca zihishura, zigize nk'umumarayika w'umuco, zikabesha abantu. Kandi zo zirashobora kubesha izo
hajya nico gituma ubuhanuzi bagupima. Abantu benshi bagendana amasezerano y'ibihumbwa atari Imana yabibabwiye, ibintu by'abahishuriwe na burya butipe zambizo hano mu ijuru. Ngo nanyase ngo nabonye muri kuragenda mu kijipe ngo kive ngo kimeze neza ngo mu nzu nziza ngo ifise amakaro ngo hanyuma rero ngo nabibonye ngo uzoga umuposi mu misi ikomeye nawe ngo amena ngo ngo mwabyumvise akarimbi tujya ku ibotike ngo tujya kwaka amadeni bazokuboha ibyo none ibyo yataje zocikoroka utakoze nawe ukacura uwo muntu ngo jye Imana ngo yaravuze ati none uriko urakora iki kugira uzubirongo ngo Imana yaravuze ngo jye ndingira isezerano yo rindira aho kuja ku kazi uje gukora urondera icyo ukora uzotuma ukora n'akazi gato utuma ucuruza n'ivoka cyangwa ucuruze n'iki ibiro byahuzuye henshi. Imana yaravuze ngo izombi n'ibi Imana yavuze ko nzuri ndege utagira na passport urazi ko nkazuraza na passport zimaze guhera baguma bahinduza bapfifuze kuva kera kizana yo bari guhaniciye hehe ikikoroka ngo wapuri ayinge bizaba n'ingene bikora barayikwima rofu. Imana tubwire neza ariko tureretse ijoro risasha n'isesha. Turangirize kuri wa murongo nyine twari dusomye mu cyacete izo nkambira z'ahantu ho mu ijuru nizo ziriko zirapangara. Rero nashira n'Imana numvijwe rindi ati nanone twebwe ndazi ingene tumeze uko tuba tubayeho kose turi mu ishengero tukibandanya gusenga tukibandanya gukorera Imana nanone twe turakijijwe. No mwicara yumvira ati turakijijwe nukuri tutakijijwe aho nazo muri dukijijwe kuko kiri mu ishengero atanga icupa uraza kunywa aho nukijijwe. Nawe ushaka tujya mu gihugu tudaciye mu bibazo ngurumba nuko cetana kashubya ngo nta n'ijuru tuzoja ndakora hijuru tuzorijamo ku bwa Yesu Kristo sifa kwa Mungu. Turamenya ko dutegerezwa guca mu bibazo n'intambara nyinshi nico gituma ibi byose biranga iherezo urukundo rwa benshi ruzotimba abantu ibintu bizoza imiryango mbere Yesu wenyine abivuze yaravuze ati je sinaje gutera amahoro mu isi bazojyana mpaka ibarariko umwana na nyina mukazana bari na bukwe mu miryango bapfa karimbi bapfa ubuntu butagira mvura bapfe n'intebe ya korari bapfe n'izi ntebe bapfe n'izi bitari bapfe n'iyi bafure bapfe n'iyi mikrofone none n'iyi mikrofone mupfuye mikrofone cyangwa twopfa ibi si iby'Imana ibi si ibyo tuzosiga ngaha nk'imwe yambwiye ati aha turi hari abantu kandi tuzogenda natwe Yesu agitevye abandi bashikire kuko ibisi twe twabitanguje sinatwe tuzobisozera ariko turakorera Imana tuze tujana iteka ry'abagororotsi n'ijuru natwe tushaka ijuru. Reka rero nakwereka aho turangirije muri iki cete nyene Petero yanditse cya kabiri muri cya gice cya gatatu turangirize hajya munsi yaho ndakwereka ingene ibintu byose bizogenda hanyuma umuntu wese acasubiza amaso kuri Yesu Kristo. Dusome ku murongo wa 11 muri cacete cya kabiri mu gice cya gatatu. None ko ibyo byose bizoshonga bityo mukwiye kumera mute mu ngeso zera no mu kubaha Imana no mu kurereka ukuza k'umwami ku munsi w'Imana mu buhami uzotuma amajuru ashongeshwa no gusha kandi ibyitanguriro byose bikayagishwa n'ikibengebenge gikaze. Ariko nk'uko yasezeranye tureretse ijuru risha n'isisha ibyo kugororoka kuzobamwo Imana cyabwe cyubahiro. Kwibi byose rero bizoshongeshwa biti burya ibi byose duhanze amaso bizoshonga zishaka zibintu iyi si yose hari abafise ama eschatology yabo amadini amwe tutavugamo burya ibintu bitavyo byo by'iherezo babisigura kwisha. Hariho eschatology musulman iravuga isi byivuga, hariho eschatology catholique, hariho eschatology adventiste, hariho eschatology y'abatemwe de Jehova bakwarisera bana barakubwira ngo isi ngo nizohinduka nshasha ngo yigingwe y'amatsu ngo niyo abantu bari barubaka ngo niyo bazoca babaho. Mugabo Petero no yavuze ati ibi byose bizoshora isi sinsha nawe Israeli twaba tumva ngo ni Kanani ngo tukiye Kanani uhajya muri Israeli ni Kanani ijya si Kanani hajya ni mu isi sino mbere isi yaraparangana yavuriye kwa maraso mbere Yesu yandikira atuma ku kwishengero ry'Iperugamo
yavuze ngo ndaza ahubwo ko ariho kumugwa kwa shetani. Barahiciye abantu, barasambana, hari ibyaha bibi, baranywa inzoga, baraborerwa, hari urwango, hari amacakubiri, hari inzigo, hari shari, hari ibintu bipfuye nabi, hari amarezo sosiyo, hari ibintu byose binuka. Ibi Yesu ndiyo bigarukira, bizobanza gushongeshwa ngo n'ikibengebenge cy'umuntu. Mana tugirire neza, none dupfike, none tubayeho gute, none twiteguye gute, ko ibyo byose bizoshonga dukwiye kumera gute. Twunamike amaso yacu. N'inzu zizoshonga, n'imiduga izoshonga, indege zizokoroka, ubwato buzopasukira mu biyaga, ibintu bizomererwa nabi, isi yose bizoshongeshwa n'ikibengebenge cy'umuriro. Ariko abizigiye uhoraho ko tureretse ibyo, dukwiye kumera gute mu ngeso zacu, mu kubaha uhoraho no kugororoka. Nta muntu yumva mu mutima twamusengera uvuga ati mu ngeso zanjye, mbega izi ngeso zanjye ndacareretse Yesu, ningo tuguhe kaza. Ibi byose bizoshonga. Ntushire umutima ku by'isi bizoshonga. Icyo uzoronka uzoje kizoba ari Imana iguhaye, mugabe Imana itaguhaye uze wihangana. Abantu benshi barara bahagaritse umutima, barahebye gusenga, barara badasenze, babyuka badasenze, bahangayikiye umutima, bafise ishari ry'abantu, bafise inzigo, bafise ibindi bibahanze. Ariko ibi byose muri ino si nta na kimwe turiko turapfa. Ibi byose bizoshonga, isi yose izoshongeshwa ikugwe. Hazozisisha Yerusalemu mushasha, ururu kuva ku mw'ijuru ku Mana, nihabera bose tuzoba. Ariko uzo kwivanga n'iyi si akimatanya n'isi, ababaye umukunzi w'isi. Ubuhungu ntacyo burimo, mesaje zipfuye ntacyo na kimwe zirimo, bijya n'ibyaha. Nawe urazi ibyo urota, nta n'ibyo ubuherutse kurota. Abantu benshi barota ibyo mu kuzimu, ni nayo makuru bafise, ngo hari umuntu wagiye mu kuzimu ngo amarayo iminsi 5. Ayo makuru yo mu kuzimu twebwe nta dukeneye amakuru yo mu ijuru. Niyo Yesu yagiye, Yesu yagiye mu kuzimu. Urota ibiteye ubwoba, ingamu mbiza ahantu ho mu ijuru zaraguteye, ijoro ziragutera, urota nabi, urota inzoka, urota ibibwa, urota ibikubomokerako, urota ibintu biteye ubwoba utovuga. Ngo tugusengere kandi Yesu yogaruka. Mateo 25 Yesu yavuze ngo mwabe mugavye kuko mutazi umunsi n'isaha. Birateye ubwoba kubona Yesu ashobora kugaruka turi mu rusengero, abantu benshi bagasigara basigajwe n'ubusa. Tuce duha kaze pasiteri wacu abasengere, basabire imbabazi ku Mana.